Ego nkuko mubizi maze ukwezi mfashe umugwi wa Vitaro ni ibintu twateguye murazi ko nabafashe batameze neza nasanze hari akazi kenshi twakora mu gatondo no ku mugoroba ubwira turabimwe twoshira kuri niveau equipe ubu nico gituma mvuga mwarabonye utsindo rwa mbere natsinze mwashoboye gutira mutunenge nimwe mpora mvuga akazi kacu twama turiko turarondeza twiga turaba amakosa kugira ashobore kuyatorera inyishu ibi nubwo ko atari yazanye twateguye ahubwo uko iminsi izogenda nibaza ko tuzogenda tukamerera gato kugira ashobore kuraba ko mu bitushira kuri niveau nihe mu Vitaro aho tarashika haracari udukosa two hagati inyuma twaragerageje gukosora mwari utunenge na cyane kuri atake murabona turasaba ataka bameze neza mbwa barakenewe kumenya icari cy'umuataka turonse ukazi tugakonkretiza nibaza ko vyofasha kugira na morale equipe tugiye gutsinza igitsindo n'aba defenseur bararema mugani ibintu nemeye ko tuzogenda turabikora bukebuke dukosora birasaba umwanya munini hari gihe nibaza ko nshobora kugira imyimezi 3 ku munsi mu gatondo nkafata groupe y'abantu nka sayine kugira ndabe kumugwi noshira nivo mwansanga ndabihutije naho si byiza byohava bituma ngira ibikondoka byinshi yego nagahaze cyane kandi nta kundi tubigira umva ikosa ryarabaye nasanze ariko bimeze ahubwo narinzi ko muri federation bishoboka gusa umwegoro umwe bashobora kugira delegation kugira umwegoro wa kabiri nivyo turabona ko ari ingorane mugabo turindira mercato kuburyo naco turibugire nuko nyene muganibaza twize mercato turiko turarondeza abandi banyegori kugira nawe azogira abasimbuzi ego bakunzi bafite ico no bizeza nta birebire ndababwira ni bakunda umugwi wabo begera umugwi baze bagaruka ari benshi babwire nabandi hajya umuntu ariko arakina ashigikiwe nibaza ko bifasha gose hako yo kinayirorera nibagaruke kandi bitahira bafise ifse benshi mugani baze berekane ega twese uzogira murara ruko baje nibagaruke ku byinshi berekane ko Vitaro equipe ishigikiwe nibaza ko ivyo bari ibintu vyiza gose mchakato sio mchakato ndoza sema ni mchakato tunapashwa haujaishi ungali unaendelea niweza nikasema unaona timu ya Vitaro ilikuwa inafika fasi penye watu wanasema eti mtateremka itafanya lakini nikasema nimechezea timu hii siwezi nikaiacha hivyo hivyo labda tutie msaada mliona Bambui Jamali leo hapa ukiwa Bakazadi tutie nguvu pamoja tumeongea na Yaounde kila kitu tukajiunga tena tukasema acha tuongeze hao vijana wetu wapatie nia John nikaenda kusema acha niwasaidie na naona sio wabaya lakini wanaomba kazi nyingi kama wachezaji wote hapa mpira tunaojua lakini tungali tunadharau mazoezi kwa sasa kufanya mazoezi ya saa 2 nikana itoshi nikabidi naambiwa kamati ya Vitaro nikwambia tutie nguvu nyingi kusudi tuweze kuinua ekipe yetu tufanye mazoezi asubuhi jioni mpaka hivi naona tungaye na kazi na itaendelea au takata moyo mpaka tufike penye tuza tukasema wachezaji tuwafikisha hapa kiwango kizuri kwa kweli ni changamoto lakini njoo hivyo tena nilikuwa nafikiri kwenye federation mtoto tuweza akaomba juu amsaidie waongezee umakini kakutana wakasema akishakuwa ule hakuna mwingine nasema basi utapigana hivyo utapigana saba na ume jua hakuna gisi ya kufanya hata tunasema acha tuache labda tupigane sawa na mimi tuangalie mwisho wetu ni wapi.